Yes, and it's T Brown from Linux TV on the mic. If you like Linux TV, please say high five. Nkaba kumwe na Nipo Simple, umwe mu bafise impano zidasanzwe nka mu gihugu cy'u Burundi, mwese muramuzi, ni cyamamare. Iyo urenze uburenze, iyo ukaze ubukaze, bari turakwemera cyane. Safi sana. Yeah, uno musi twakugendeye, turi neza na neza mu rugo kwa Nipo Simple aho yatwakiriye, bene twashimye cyane uburyo batwakiriye. Murakoze cyane. Yeah. Ego. Kwanza mwidondore abariko baratwumviriza noneho benshi asanzwe babazi uko muri cyamamare from wamvuze umva nta byinshi mfise ni Nipo Simple nkoyi Mr Baby kabisa rumva ndi muhira nagendewe na Linux TV ego byakwere Nipo Simple turishimye cyane kuba turi hano muri kino kibanza twabonye byinshi ni kweri n'ahantu hatishimwe hameze neza twaryohewe cyane nanone twongeye kuryoherwa kandi kongera gutega iteka no kuba turi kumwe namwe nizere ko n'abakunzi bacu bari Linux TV bariko baradukurikirana muri kano kanya nabo barushijeho kuryoherwa no kukubona kandi muri televiziyo yacu yego umaze gukora ibitangaza byinshi umaze kurimbana n'ivyamamare abarinzi bakoma kumenga mu gihugu cy'u Burundi harimo ba Big Fizzo harimo n'abandi barinzi benshi nko kugenda dondagura hari ibiteramo byinshi byagiye biba twagiye tukubonamo Nipo Simple ibihe nkabijya iyo vyisanzemo kwanza wawiyumva gute mucamakwe ari kintu kikubaho ukamengana accident kubayeko n'ikindi kikubaho ugasanga ni indoto zawe ahubwo zibaye impamo ukubera ko je kuririmbana n'icyamamare ivyo bintu byari mu bitekerezo byanje niho nashaka gushika novuga yuko rero ntisi natangaye ahubwo nashitse aho nari mfise mu mutwaro yuko ntegerezwa kuzohashika Nipo Simple wotubwira imwe mu mpamvu yatumye ituma wumva ko kuye kuririmbana n'ivyamamare ori yo kuririmbana n'abantu bakiri tobuga bakiri hasi cyane mu bijanye n'umuziki imbere yuko ushaka kuririmbana n'icyamamare nawe ushaka kubicyamamare na cyane icyo ushaka kuba nico n'abandi ushaka ko baba urumva rero nukuvuga yuko si kuvuga ngo ndirimbana ngo n'ivyamamare ngo canke ngo abantu bato ngo nitogirana kubera nanje ndi umuntu muto urumva rero nta nambamye nimwe hari yo kuvuga ngo ndirimbana n'aba canke bariya bose turaririmbana apart ya Fizzo mwasho gukorana festival canke tuvuge intuzenya mwasho gukorana festival nta wundi muririnzi w'icamamare wumva unezezwa no kuba kumwe nawe mu baririnzi bagize music industry ya hano mu Burundi mpande yo kuvuga ngo umuririnzi ngo washaka ngo nkorane nawe ngo nshaka ngo dukorane nawe ngo ikiganiro nawe nyene yobishaka ubwo zigenda bishaka jeje nyene nawe nyene no kumva yuko amaze kwitwa umurundi akaba ari umuririmvyi turi muri entertainment imwe nawe nyene nibaze barabishaka ko tuze turakorana nyene apana je kuguma ari jewe ndabishaka yego na cyane birakwiye ko abaririnzi bakurondera cyane kuko urumwe mu bagize impano urumwe mu bafise impano zidasanzwe ngaho mu gihugu cy'u Burundi ubuhinga narabwerekanye narerekanye ico nshoboye aho ngeze ku nguvu novuga ati ku giti canje atakora boy umuririmbyi numwe akomakomeye iramfasha nararitse aho ingufu zanje zigera ni kuvuga ro yuko nabandi ba star nabo nyene bo twokorana nta kibuza kubera ko jewe naragaragaje ingufu zanje urumva kandi aho zanshikanye harashimishije cyane cyamumva rero ngiye nkashikirwa n'undi mu star akomeye cyamba ahubwo icyamamare gusomba yego Nipo Simple turakwishimiye gose kandi nanone ndazi n'abanywanyi bacu abasanzwe bagukurikirana igihugu cacu kirakwishimiye cyane kubera ko wagaragaje neza yuko urumwe mu bafise impano kandi ushobora kwibeshaho bice mu mpano ziwawe ivyo turabigushimira cyane turiko turaraba kuri social media zitandukanye abanywanyi bacu baratwandikiye baravuga ati nyaboneka turabona ko hariho ururimo rushasha Nipo Simple yasohoye hari abifuza kumenya byinshi kubijanye n'indirimbo mwasohoye mushobora kubwira ico mutangarije abanywanyi bacu bariko badukurikirana muri kano kanya indirimbo nasohoye nshasha ikurikira uri ntore ni indirimbo nise Singaye rero ni indirimbo nariko yerekeye ku mupapa ariko arabwira umwana wiwe ati kuja gutembera mu bihugu byo hanze canke ahandi ivyo sindabigaye atariko guherayo birahambwe mu kuzimu kuvuga igifaransa singaye kuvuga icongereza singaye ariko wibuke uzirikane ikirundi ntigisubirizwa ni ntasubirizwa
Okay. Ego, Ya mu bisanzwe wumva iyo ndirimbo yari yo kuza kugarukana karanga k'igihugu. Akaranga k'igihugu, Ya ego. abana canke deka tuvuge ugwaruka bibuke yuko rwose, Uburundi aribwo bwabareze. cyane. Ni indirimbo irimo message ikomeye cyane Ego. kandi navyo bikagaragaza urukundo mufitiye igihugu Ego. kandi mufitiye generation. Ni byiza cyane apart y'iyo ndirimbo muheruka gusohora kuba hari iyindi ndirimbo cyangwa bari ibindi bikorwa kanaka dushobora kubitega ku bijanye na music industry cyangwa mu bijanye n'umuziki. Hambavu mpejeje gutegura ama image y'iyo ndirimbo, ndiko ndategura na filimi byose ndavyungikanya byose. Filimi nziza cyane, filimi y'ukuntu ingo zishobora gusamburwa n'akantu gatonya. Murazi ko nanje mperuka gushinga urugo rwanje, urumva nkina mu byo nsanzwe mbamwo, sivyo nimba nimviriye nkinwa mu byo namaze kwinjiramo. Ndiko rero nabategura agafilimi kajanye n'ukuntu urugo canke urukundo rw'abantu bubakanye rushobora gusambuka biturutse ku kantu gatonya gusa hamwe abantu babiri bamaze gutana baja hamwe bakiyumvira, umwe hari undi hari ati mbe bashaka akantu ko kari gutuma urugo rwanje rusambuka, ugasanga umuntu asigaye ari muri regret. Ivyo rero niko gafilimi ngomba kubazanira mu minsi vuba cyane karaza. Ngira baramaze kubona n'agafoto, amafoto baramaze kubona agafoto niryamiye ku bibero by'umukobwa. Ngira mu minsi mikenya cyane. Of course twarabonye flyers, twarabonye foto yari kwirazunguruka cyane ku ma Instagram, ku ma Facebook, abantu bamwe bazihanahana ati cyamamare kwikiye kudutamo ikintu gihambaye cyane. Ni gisasu cyane kiremereye. Ni filimi umuntu wese azoba ashaka kubona episode 2, episode 3, episode 4, episode umva ni filimi novuga yuko izoba ari filimi bose bazovuga ati yateguwe neza cyane. Nipo simple tuko turaraba filime kugira ngo ibe produce cyangwa kugira ngo ishobore gusohoka itwara uburyo bwinshi. Nipo simple tuko turaraba kumbure birashoboka bikaba bibagora. Mega musanzwe mufise abantu abasponsoriza cyangwa abantu bazobafata mu mugongo muri iyo filime, hoho niki mutangariza ariko baradukurikirana muri kano kanya bijanye na filime. Urakoze kumbaza ico kibazo. No kuvuga yuko kubijanye na support, no kuvuga yuko abantu bafise umutima wo gusupportinga sinzi ico barindiriye kugira baze bashigikire Nipo Simple kugira nkore n'ibindi, kubera je hariho uri kurandaba guca ubona umenga nta kintu kindimo, umugabo muri jewe harimo ibintu bindimwo vyinshi kandi nokora bigatangaza abantu. Abo rero bafasha je sinzi ico barindiriye kubera je ndanaberetse ngo manda kubwira ico nshoboye aho nshoboye gushika. Novuga rero yuko filmi ikenera uburyo bose barabizi. No kuvuga rero jewe ubu filimi ndiko ndakina sinovuga ngo nizo uburyo buhanitse canke uburyo buri hasi cyane, biri ibintu biri katikati kubera ko mwibuke yuko namenyereye kwibera mu buzima nyene buba bubayabaye. Ivyo ucamenye ukuntu ndavyitwaramo. Ntibivuze yuko atawufasha buba burimo, mugabo usanga ubufasha burimo ariko atari bwa bufasha butuma ukora ikintu kiri professionnel. Urumva rero yuko ubufasha ka filimi turabushaka, turabukeneye kugira dukore filimi nziza z'akarorero, dukine ivyiza vy'iwacu by'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi neza tubigaragaze. Kubera iyo ushaka kurata ikintu we urakirata nyene kujya kuntu kiri ari cyiza nyene urakigaragaza kujya kuntu kiri. Bwiza bw'u Burundi ibano irifo kufotora ifoto nziza igaragaza u Burundi, apana ya yindi yo kwikura na cyane. Hariho iyo usanga nyene ari yo kwikura ugasanga nyene ahabura bucoje kuri ya foto n'iyindi babona ukavuga ati bana irebo mon pays kabisa. Respect. Nipo Simple muze mweje kuvuga mwavuze neza yuko hari impano kanaka zisanzwe zinyegeje twebwe abantu tudashobora kubona ya ziri muri mwebwe kandi mwifuza kugaragaza, mwifuza gushira hagaragara, mwifuza kwereka abantu. Mutubira apaka y'umuziki cyangwa yapara y'ibijanye no gukora amafilme, hoba hariho ibindi bintu kanaka mumba biri muri mwebwe? Je navuga yuko ndumukozi cyambu cyawa wundi iti nimba uyu muntu ari karafashwa ubu unyabayeho kubera uyu hoba umutahe agatangura agakora ati yo kwibeshaho. Je ndumukozi kubera ivyo nyine udakeka, ivyo nawe utari kuwumva, ivyo uri kurashaka ko nosobanura ko nshobora gukora ivyo nyine ndabikora.
none commerce ko noyikora commerce isaba iki nanakiwe hari ikintu gisaba commerce si ibintu uterura si biki nuki n'ubwenge umutwe ivyo nobikora none maze gukora commerce sindi ziranotse none ngaho ngaho sindi ziranotse none urumva rero ni ukuvuga yuko burya nubuzi bwinshi tuba dushoboye ariko ugaca usanga nyene hariho intambamye nyene mugabo tugerageza kugwana navyo nyene nipo simple tugarutse kuri filime gatoya muri ko murategura nabahe bakinyi bashobora kuba bazwi kumbure mushobora kuba mwarakoranye cyangwa mushobora kuba muzokorana iyo filime bazoigaragaramo canke nabahe bantu bazogaragara muri iyo filime yanyu bo keshi kubera ko uca usanga bigoranye kuja kwegera mu Burundi hari akadefo abantu turi muri entertainment dufise hari ukuntu umuntu uja kumubaza ati je ubona twakorana iki gikorwa ko nanje ndakirimwo kandi namwe nkaba mbona mwaradutanguriye imbere nkaba mbona aho mushitse nanze nkaba nifuza kugira aho nshitse ti womfasha ikintu ca mbere urumva ko umujanye ya projet yo mwese muyihurijeko hakukubwira ati ngo dufashanye nawaza neza nguvu ziwe kugira zigufashe ko bimunaniye kugufasha mu mufuko basi aguterera inguvu ziwe nakaca kubwira ati jewe utamayaya sinshobora kuza kugukinirako najewe rero naciye mvuga ati kubera ko ayo kuvuga ati utamayaya sinshobora kugukinira ntayo noronka ntayo mfisi nagise nyene dukireya gakundi k'abantu bane twebwe urumva turavuga ati twebwe nyine twizamure twebwe nyine nakare niho haciye hanaviramo nyine n'ishavu ryo kuvuga ati kubera iki durumva twozamuka kubera abandi twe kubera iki tutokwizamura twebwe nyine urumva kandi iyo filime je ndisiri yuko izorabwa n'abantu naho sinzi ko banyita ngo ni cyamamare sinzi ko niyitwa ngo ni cyamamare mugabo gusa aho ngeze filime ndisiri kwizorabwa neza yego nipo simple Deki iyo filime tuyiteganya igishika cyinshi cyane mbega none abariko badukurikirana muri kano kanya ashaka kuvuga nti mbega iyo filime izosohoka ryari izosohokera hehe tuyitege ryari urabona ubu turi 26 no munsi no kuvuga ni buri nka 29 28 guca izoba yamaze gusohoka ukubera kurazi filime urabanza ukayitegurira inzira 28 September ukunyene uyu nyene mbe ubu turi muri inde mu kucenda ndio bazo kizoba yamaze gusohoka ukubera ibikorwa bigeze ahashimishije zoba yamaze kuza kandi bibuke yuko ibikorwa byanje sino kuri Rwanda bivuga ibikorwa byanje bica kuri Fondation Ngoga Patrick sino kuri Rwanda babwira ngo bazoyirabira hehe nawe murahumva canke niyo kuri Linox of course ego reka turangirize ku ntambamye mushobora kuba mwarahuye nazo igihe mwari ko murategura iyo filime intambamye mwahuye nazo ni nkiziye intambamye twahuye nazo twahuye n'intambamye nyinshi turabura amatara turabura amamikro dukoresha tugize chance tukaronka kamera ugasanga hariho ibijana na kamera usanga tubuze nawe muravyumva nyine twahuye na challenge nyinshi ugasanga cyangwa umukinyi twese twabakinyi gusa ico nshima twarabihurizako mugabo gusa ugasanga turiko turabura ukuntu twiyunguruza ugasanga turiko n'ibintu byinshi ugasanga twiriwe kuri tele ugasanga twabuze uko dufungura urumva n'ibintu byinshi nyene ariko nyene nk'abantu bo mu Burundi b'umutima ntiduca tubigaragaza turagerageza nyene kugwana kugira tuzoshike hahandi twifuza gushika yes this is Linox TV ndikumwe n'icyamamare hano nipo simple muramuzi mwese n'umuntu w'umunyempano kumenda bivuga jamani mukoro ko mushoboye kose mumufati mu mugongo mumushigikire muri iyi filime ariko arakora gira ikintu kimwe gusa usaze abanwanyi bacu bariko badukurikirana muri kano kanya bari mu bihugu bitandukanye bari ahantu hatandukanye ico mubasaba niki je nk'ubu ico nosaba umurundi wese abangaha canke aba mu kindi gihugu yuko je ndacafise ibintu byinshi byo gukora ndacari muto ndacafise ibyo nshaka kugaragaza ndacafise nanje aho nshaka kuzoshikana abandi nanje nimara kugera aho nishikanye ni kuvuga ari umurundi wese ahantu hari yomfata mu mugongo muri uku canke kuriya muko umutima wiwe n'ubwenge bwiwe bumurongoye niko yo bigenza nukuri yo wakoze cyane
nta kandi kajambo numva. Ya franchement nipo simple arashobora kuba bakubonye bakabakuza impano bakabasanzwe bazi ati nipo simple tumuzi impano yo kuririmba dushaka karirimbo kamwe kwanza menye uko ari wewe zikuri ntabwo bibaza ko ari nipo simple wa fake ahubwo ko ari wawe nyene wa OG. Mwana wanje nkunda kurugutura nkuyagire ibizira umuziro nuja mu mahanga ariko wibuke hari ibiti bagigwa uza muzirikana imvyino kama agasimbo n'ingoma ugwedengwe n'umuyebe n'akanyarusizi wewe Burundi bwejo gutembera singaye hariko guherayo mama birahambwe mu kuzimu jan jan jan. Unatisha. Hiyo kazi bana. Hiyo urenze uburenze. This is Inox TV. Bano banyitira bashimiye cyane kuko kuba mwakurikiranye ikiganiro nari kumwe na Nipo Simple. Muramubona high five man. Thank man. Thank you so much. Okay. Mukomeze gukurikirana ibiganiro nka bene ibi nta handi atari kuri Inox TV. Murakoze cyane kuri microphone mwari kumwe na TT Brown. Hamwe na Nipo Simple inkoyi Mr. Baby. Ciao ciao.